urwaruka rugiye gutangura gukurikirana inyigisho zijanye n'umupira w'amaguru mw'ishure Académie Aigle Noir ryo ku murwa mukuru w'intara ya Ruyigi ruva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Révériano NDIKURIYO yatanguje Fondation Pax Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, nubwo bitwara uburyo butari buke avuga ko bishoboka kubaka izina ry'igihugu c'u Burundi biciye mu nkino, agahamagarira abavyeyi b'abo bana gushira inguvu hamwe na Aigle Noir yuguruye imiryango muri iyo ntara kugira ngo ihangiro bihaye baze barishikeko. Iyi ni centre y'iwanyu Banyaruyigi mugira iwanyu ni ntumbero ni birebire mugani biravuna mugabo kesho utakuwa wanaume n'abagore bashobora kuba wanaume mugabo bivana ni ntumbero wihaye. Urumva rero ni vision dufise urwaruka rero twaruhaye abavyeyi mudufashe kandi ntimigire ngo twebwe nka bavuga ngo yampene byaramuce wanje rahejeje oya mwebwe mwabazanye mbwa nabi wanyu ntimadusere ntibavuge ngo bagiye muri fondation nabi wanyu. Twagomba rero dufite imigambi myinshi tuko turubaka ikibuga imakamba mwarakibonye kya tugihejeje turafise n'imigambi tuko turubaka haje makamba nyene ihoteli y'abakinyi ugiye makamba tanga urubaze muri yege nta gicumba kiriyo ucugenda handi kuko uyatanze 10,000 cyangwa 20 ku cumba ejo bishobora gufasha abana. Ayo materiel tugura ni menshi twe dufise nk'amakonere nk'atatu y'ibikoresho ku munsi wa mbere uza ku munsi wa gatandatu uza bizovana niba aho zotori tuzoza kubaha umwe wese azafise umupira wiwe atahana muhira umupira wo gukina umwe wese atahana gwiwe akawusha mu cumba akawutondana umwe wese n'umupira wiwe umwe wese azafise umwambaro ku wa mbere wo kuwa kabiri wo kuwa gatatu wo kuwa kane no kuwa gatanu. Kuwa gatandatu no kuwa Mungu dufata ko bafise match bafise mayo do match. Amagodiyo ari muri komande itariki 19 20 kwa mbere azoba yashite yose umwe wese godiyo nta ngorane mugabo umwe wese tumuhe ibituma adevelopa amatara impano Imana yamuhaye. Uzofyina azosigara inyuma uzoba mwiza azobandanya no hanze bavuze bati entraîner Dar es Salaam aca bagenda byose biratunganije kuko twarapanze tuvuga tuti naho ubu ikizoza cyose tezo kugira ingufu kugira ngo dushike ku ntambwe abandi bafise twe dufise byose Imana yaduhezagiye hani muri Edeni uvuga uti na generaleze Imana impezagire kugira kwize 18 ashobora guhangana n'umugore wose muri East Africa yinjiye mu kibuga aho na Simba bakavuga bati yararezwe umwe wese abigendereko ni iteka ni ntumbero kandi zohagarika. Uwavuze ku izina ry'abavyeyi bagiye kurerera muri iyo shure arakenguruka iciyumviro co kurerera hamwe urwaruka rukabandanya inyigisho rwahoramwo ariko rufadikanije n'ibindi vyigwa bijanye n'umupira w'amaguru. Agira kamagara urwo rwaruka kwirinda ivyo rusamaza ariko nyabuna babandanye kwihangiro ryabazanye. Nyakubahwa fondateur wa Pax Burundi nukuri nitwoza kurondorwa cyane uko ababivuze bavuze bitari bike muragahorana uwo mutima wo kuramurira Burundi muragahorana umutima wo gutunganya iki gihugu c'u Burundi mubicishije mu nzira nyinshi ariko kandi mubicishije no mu gukundisha inkino abantu bose abavyeyi n'urwaruka. Abandi nagomba gukengurukira cyane n'urwaruka mubaye imfura muri kino gihugu mubaye imfura z'urundi rwaruka ruzoza kwiga muri iyi academy. Ntimuze mudutetereze twebwe abavyeyi twabazanye maze mwige mumira indome zo kwishure mwongera mumira n'indome z'umupira w'amaguru. Mwavyumvise abigisha murabafise yavuze utwigoro twose muko mamashi mwagwarukamwe kubwanje rero n'abavyeyi twazidukanye nagomba gukenguruka cyane nkengurukira n'abantu bavyeyi baje bava hirya no hino
tukaza twese mugabo tukaza kwisanga imwe tukaza kuba ubutumire bumwe maze tukanezerwa nuko turi kumwe namwe nyakubahwa. Valeri Nkunzimana umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Ruyigi nawe nyine yakenguruka iyo shure yuguruwe muri iyo ntara kuko ngo ari terambere ry'iyo ntara. Yemera abavyeyi babo bana ko naho batari hafi yabo bazofashanya kugira ngo baze bashike kwihangiro. Ishuri Académie Aigle Noir ryuguruye imiryango mu ntara ya Ruyigi rikaba ritanguranye urwaruka rugera kuri 54 bakaba bose bazoba baba muri ico kigo gifise uburaro aho bafungurira n'ibindi vyose vyankenerwa.